Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo Mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, ntimugire ngo nazanywe no gukura amateka canke inyigisho z'abahanuzi, eka sinazanywe no kuzimanganya, naje kunogereza. Kuko ndabibabwiye vy'ukuri, ijuru n'isi bikiriho, nta n'akadome nta n'akarongo bizova mu mateka, vyose bitaranguwe. Uwuzorenga ibwirizwa rimwe no muri ayo mategeko kandi akigisha abandi kugira nkawe, azogigwa uwa nyuma mu bwami bw'ijuru. Ariko uwuzoyakora akayigisha, uyo azogigwa mukuru mu bwami bw'ijuru. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Hari ijambo ryagarutse mu majambo y'Imana yose twumvise mu gisomwa ca mbere be no mu nkuru nziza. Iri jambo rishingiye ku kugerageza kugumya amateka n'amategeko y'umukama. Bwa mbere bavuze amateka n'amategeko y'umukama, ni ya majambo 10 nkoramutima, nogira nti ariyo yunze ubucuti bw'Imana n'igihugu cayo, ubucuti bw'Imana n'uwo wese agomba kuba umukunzi w'Imana. Muranumva umugwi w'abantu biyita ngo les amis de Jésus. Umuntu wese agomvye kuba umugenzi wa Yezu, inshuti ya Yezu, umugendanyi wa Yezu, umukristu, uwitirirwa Kristu vy'ukuri. Nta handi arabira hambere ni muri arya majambo 10 y'Imana, niko bayita mu Giheburayo. Ntibashoka bayita ngo n'amategeko, n'amajambo 10 akomeye nkoramutima. Kuri tuvuze amategeko, benshi muca mugomba kugira akantu ko kwirevolta. Amategeko, turanga amategeko twese. Baratangiye gutanga amategeko ngo nta numwe agirwa n'amategeko. Umenga nugu ruboho rukuriko. Ariko ngo n'amajambo 10 y'Imana, ijambo ni ikintu gikomeye cyane. Murabona mu mico yose icari cyo ijambo. Kubwuko mbere n'igihe cyose wogomba kuvuga ijambo, nukumenya yuko igihe cyose usokoroye ururimi ikintu gira uvuge. Attention, naho buri kuratera inkuru, naho buri mu bijandi, kumenya uti ndangajije ma personne muco mvuze. Murajya amajambo 10 rero, Imana yashizemwo ikiri, yarangajijemwo sa personne. Kuko ari amajambo y'isezerano, umuntu yaragomba kuba inshuti y'Imana, ajanamwo sa personne, ashiramwo umuntu ari n'umutima wiwe. N'amajambo akomeye cyane. Nogira nti nigo rufatiro rwa mbere runyaruka umuntu yisunga kugira ngo amenye ati uyu mwanya ndavyifashemwo ku muri iyi ntumbero y'amabwirizwa 10 y'amajambo 10 y'Imana, mpagaze mu Mana nta gukekereza. Muribuka wa musore yaza agana Yezu afise umucanwa mwinshi, afise passion, bona passion z'abasore. Kabaza Yezu ati, mbwira jewe ndashaka kuja mu bwami bw'ijuru, ndashaka kuja mu bwami bw'Imana, nokora iki? Yezu aramwihweza tout spontanément. Ubwo nyene aca mubwira ati, kora amabwirizwa, niwo muhora. Naho utorinda gucoka, ugomba kumva inyigisho z'abapastori bose, abapatiri bose, inyigisho zo muri foyer zose, ibyo tuvuga byose, zo muri Radio Maria zose, izo zose iyo ziva zikagera, umutima wazo najya amajambo 10 y'Imana. Arahambaye gose. Bena je ndiko ndiyumvira gusubira kuyagaruka ko dusubire kuyigisha gose muri Radio Maria, kuko umenga turiko turayibagira. Uravye ingene twigenza, turiko turayibagira. Ujya musore abwira Yezu ati,
Mukama ati ivyo vyose natanguye kubigendera nkiri muto. Ngo Yezu, ijambo ry'Imana niko ritubwira, ngo aramwihweza yumva aramukunze. Ninde atoryoherwa kubona Yezu amupojeje ko regard yiwe akumva aramukunze? Ninde atokumva aryoye no kumva Yezu amubwiye ati ndumva nkukunze ngaho hantu? Igihe cyose winanata ukagumiza ubuzima bwawe buhagaze muri ajya amajambo 10, Yezu arahindukira akavuga ati wewe uri umukunzi w'ukuri, nturi inshuti yo mu mugamba. Hari imvugo iri mu Kirundi gucyunga inshuti yo mu mugamba, canke inshuti nyene yo mu babo usanga igukundira kuko wayihaye agashitwa, canke yo mu mugambi ishobora gukundira ko wayihaye karuyeye. Yezu akatagira ati, ijambo ry'Imana rikagira ati ngo amuravye ngo yumva aramukunze. Ntidutakare mu bintu vyinshi. Reference ya mbere, reflex ya mbere yo kugira ngo twumve ko turi kumwe n'Imana, ntituje kure. Niturinde kwibaza inyigisho zihanitse canke ibisabisho bikomeye. Pati migisabisho kimwe komesha mvuze n'ijuru rinyiganyiga rigaca giyaranje rikamanuka ku isi. Migisabisho pati cha deliverance ya mbere ubwo ajya amajambo 10 urayibuka, urayagenderamo, uri mu nzira ya deliverance. Aha rero Imana twumvise ingene ibitubwiye umunsi mu mico ibiri. Hamwe ibibwira igihugu cyose. Ngisomwa ca mbere mwumvise ko ibibwira igihugu cyayo, sivyo none? Ariko sinzi ko mwumvise mu nkuru nziza Yezu agafata ivyari vyabwiwe igihugu cyose akabipersonaliza, bikabintabwiye umuntu umwe. Mwumvise ko atavuga muri bwinshi, ngo agira ati ngo abazogendera bazokwigisha, agira ati ubu zokwigisha. Mu bisanzwe ku bantu mbere bashaka kubaka igihugu ciza, aho umwe wese agira iteka vy'ukuri ry'umwana w'Imana rihagarariwe n'Imana koko, nuko n'ibihugu vyategerezwa kubakira amabwirizwa yavyo bifatiye ubwa mbere kuri ajya amajambo 10 y'Imana. Mbere igihe Imana itora Israeli igaheza ikayaha ibwirizwa shingiro ajya amabwirizwa 10, ajya amajambo 10, kwari ukugira ngo Imana igire nk'igihugu d'experience ibindi bihugu birabirako, bigaheza bikamenya biti nimba dushaka natwe ku igihugu cacu coba igihugu gikayangana mu bwiza, ubu ni nahazwa bw'Imana, twocubaka turabiye kuri Israeli. Twocubaka turabiye ingene Israeli bigira mu kugendera mu mabwirizwa y'Imana. Aha rero mwumvise ibyiza byinshi biri muri ajya amabwirizwa. Iciza ca mbere Imana ibwiye igihugu cayo nuko mu kugendera mu kugumya ajya amabwirizwa 10, ajya amajambo 10, bakayagendera koko nk'igihugu. Imana igize iti bizotuma igihugu cabo kiba igihugu gikomeye, rurangiranwa, kirimwo ubwitonzi n'abandi bacambigwa, kikabamwo mbere n'igihugu kigacika igihugu kigacika igihugu gikomeye cegeranye n'Imana. Mwumvise ingene Musa yababwiye ati, akagira ati ngo mbega hari igihugu gifise Imana iri hafi yacu nk'uko umukama Imana yacu aba hafi yacu iyo tumwambaje. Aha bigomba kuvuga iki? Burya umukama ari hafi yacu kuko ari hose, nta na hamwe atari. Ariko hariho akandi kabijya. None ko Imana iri hafi yawe, wewe uba hafi y'Imana gute? Ugomba ko uba hafi y'Imana ugendera muri ajya amabwirizwa 10. Ugomba ko ibintu byawe biba vyiza ugendera ajya amabwirizwa 10.
ajya amajambo 10 y'Imana. Musa akagira ati kandi canke hari igihugu gifise amabwirizwa n'amateka atunganye nk'aya mbashikirije uyu munsi, ariko rero itegereze mube maso mwoye kwibagira ivy'amaso yanyu yiboneye. Ahagombye kuvuga iki Musa? Mu bisanzwe igihe Musa yabahaye amategeko 10 ajya amajambo 10, hariho ijambo ry'intangamarara ritangura, ari ryo rica risa nk'iritanga igituma c'ayo mategeko. Iryo naryo sirindi nirimwe agira ati tega amatwi Israeli, wibuke Imana ingene yagukuye mu buja. Wibuke ingene Imana yagukuye mu buja, ugiye kwinjira muri ca gihugu Imana yakwemereye kuva kuri basokuru bawe. Ni wagishikamwo gendera kuri izi ngingo. Aho humvikana mwiki arimo akantu karyoshe kumvikanamwo. Ugambere kugira ngo ntimusubire mu buja. Hariho ubuja bavuyemwo bwa Faraoni, yabacura ufuye na buhoro ku mutima no ku mubiri. Mugabo Mukama akagira ati mugiye mu gihugu c'amata n'ubuki nateguriye basokuru banyu, ni mwebwe uyu munsi mugire mugifate en possession, nimwe kigire cegukire, ariko mugasamara ntimugumye aya mabwirizwa 10, ntimuzokiragamamwo, muzosubira mu bundi buja mbere buteye ubwoba, ubuja buteye ubwoba gusumba ubwo muvuyemo kwa Faraoni. Ni uburyo bwo kubakingira gusanga bari mu buja, tugire Kristo, mwumva ubuja bubi bukaze. Bari bajakariye abanyamahanga, mugabo nibaja mu gihugu c'Imana bakirengagizanya amabwirizwa 10, bacika abaja b'ibigirwamana kandi bagacika abajakariranira hagati yabo. Bigaca bicika vyuko murajya amabwirizwa mabona yuko hari nk'amajambo akomeye nogira nti atunganya imigenderanire hagati y'abantu n'abandi, aregwira imigenderanire hagati y'abantu n'abandi. Hajya iyataba amabwirizwa y'Imana atuma twumva ingene umwe wese ahagarariwe mu cari mu gateka kiwe n'Imana, twocika jungle, twocika ishamba aho akaruta kandi kakamira. Nubwo nubu bitareka kuba, hariho bamwe musanga baho muri iyo ntumbero, ugasanga turiko turaba abaja babandi. Hari igihe duhora duhaguruka tugatukagura abo bazungu ngo baradukolonije, mugabo ugasanga hagati yacu twebwe nyene turakolonizanya. Avuga nti nta bukoloni bubishe, nopfuma mbona nkolonizwa n'undi muntu avuye hanze hako nkolonizwa na mwene wacu ngaha. Ubwo bukoloni burabishe gose gusumba. Mbere ugashobora gusanga n'umuntu kugira ngo aguhuma amaso ko ariko aragukoloniza, aguma gutwara ubwenge n'ivyumviro kuri abakoloni batagihari, kugira ngo akuziba amatwi n'umutima y'ubukoloni ariko arakugirako. Twara umutima n'ubwenge hariya kure, ntubishire ngaha. Ugumugwana n'ikintu kitagihari, aho igihari kiriko kirakwicurorera. Ubwo rero burababaza Imana gose. Bushobora kuba ubukoloni bufatiye mu vy'Imana, bufatiye dans la vie sociale, bufatiye dans la vie économique financière, bufatiye ku mpande zose z'ubuzima. Niho Imana igira iti attention. Na rero Yezu agize ati rero icara mwumvirize, cyane cyane abakuru muri ngaha munyumvirize, abanyumviza ku radio canke kuri Nuzenye. Siniko mvuga ibintu vy'iwanje, ni jambo ry'Imana. Mwumvise ingene Yezu avuze, akagabisha ati uzokwigisha abandi ayo mabwizwa n'amategeko akayagendera, uyo ni sawa, uyo n'umuvukanyi wundi, uyo sumukoroni wundi, uyo ugomba kugira undi umu esclave,
uyo n'umuntu agomba yuko mugenzi we baba abantu basanga iteka. Ngo ariko uzoyarenga akongera akigisha abandi kuyarenga, uyu azoba uwa nyuma mu bwami bw'Imana. Naho yo bapatiri canke pastori azoba uwa nyuma, ahubwo azoba uwa nyuma gusumvya. Twemere ijambo ridukangure. Ni hamwe kandi Yesu agira ati mushobora gutangara aho abambere bazoba abanyuma, abanyuma bakaba abambere. Ubwo jewe ubuzima bwanje burahagaze muri ajya amajambo 10 y'Imana, ku buryo bw'uko ubuzima bwanje butuma abandi nabo nyene bumva iteka barimwo, ingene Imana ihagarariye iteka ryabo, kandi iteka riri mu kuguma batera imbere, canke ahubwo ndiho kugira ngo basubire inyuma bagume bajakariye jewe. Niturabe hariya hejuru igihe ukoresha abakozi bawe, urahagarara muri aya majambo 10 ugatuma bumva ko musangiye iteka ry'abana b'Imana, naho mutuba muhagaze mu gihagararo kimwe mu mategeko, mugabo imbere y'Imana no muri kubaho kwa misi yose, ko witwararika ko muba abavukanye. Ikibazo gikomeye. Yitwa turavuga amabwirizwa rero ntituyaheze mu bintu byo kuyasigura biryoshe gose, n'ubuzima bwo ngaho hanze bwa misi yose, ingene tubutunganya bukumvikanamwo ubu ni nahazwa bw'Imana. Ni nayo azotuma n'ibisabisho vyacu vy'ukuri, amasabamana, inkuka z'imisa, ibikorane, amashapure, ibiki, bidutuma tuba hafi y'Imana. Ngo mbega hari igihugu gifise Imana iri hafi yacu nk'uko Umukama Imana yacu aba hafi yacu. Hari abantu Yezu yoza ngaha akavuga ati mwiko muravuga ibi mwaje mu misa kandi mwamuzi imisi yose ni muri hafi yanje, kuko aya majambo 10 nayo nsanze mu buzima bwanyu. Murabesha. Wowe uri muri Radio Maria, uri mu bagenzi ba Radio Maria, bamwe bavuga irozari 3 ku munsi, wewe mugabo nturi hafi yanje, kuko arabona ikikugenza mu mutima no mu bwenge. Pero Umukama akagira ati abe ishingiro ry'ubwenge n'ubwitonzi bwanyu, ubwenge n'ubwitonzi bwanyu. Uyu musa n'imvugo dukoresha aho hanze, iyo ugomba guha ubwenge umuntu mubwira uti ngo ndaguha imitwe, ubwo imitwe yawe ubwa mbere uyivoma muri ajya amajambo 10 y'Imana. Murazi ingene ubuzima butugora, tukiruka n'amafaranga, tukiruka n'ibintu biri, hakagera igihe ukabona umenga iriya nyungu irinjiye mu ntambara n'iri jambo ry'Imana. Mukama nzofumanza kwirega iryo jambo nirije ngaho mbanze mitana ya mafaranga, kandi nzogoha kw'icicumi. Imana iraraba ikavuga iti aho vyakunaniye, iyo uhitamo bwa mbere kugumya ijambo ryanje, ayo mafaranga ntuyarya, ayo utariye ugatwara ahandi abandi bakarya, bikaba biheze. Ariko ngo iri jambo, aya majambo nyene tuzoyasanga hari imbere yacu, ugira ngo amakoni ufise azoguherekeza. Si azoguherekeza, mugabo ivyo wayakoresheje, ingene wayaronse nivyo bizoguherekeza. Iyo yazosigara ngaho, narabwiye yuko nabo bayatekerana hariya mumva uyu munsi abantu bagenda bakabazukurura. Abantu muhambisha abantu amakoti meza gose y'imiliyoni n'amasheneta, no abana bariko baricwa n'inzara ngaha bazogenda kubahambura ndabarahi. Ninde azokomera kwicwa n'inzara kandi zize ko hari yahambye ibintu hari. Uyo muntu ndamubona ari imbere y'Imana akaza akababwira ati mbega ubujuju murimwo. Ico gisheneta no carimwe hafi miliyoni. Siza abana banje banamye hajya, siza inshuti zanje, siza abandi bantu banamye hajya, ko acatangura kubona ibintu mu Mana.
iyo hageze ibintu bene ivyo ntitujere ibintu gusa par le sentimentalisme mugabo aussi par l'efficacité. Kuko ubuzima bwacu burakeneye d'abord l'efficacité, kandi muri efficacité nziza harimo sentima y'uko uwundi amererwa neza. None dusaba mukama y'amabwirizwa ntituyugarane gusa mu bintu do spirituel mystique, ni vyiza cyane ariko biba neza spirituel igihe bisamye ubuzima bw'umuntu wese, mu kubaho kwibaho hanze, mu vya politike, gutunganya ineza rusange. Iyo two turavuga politike bose muca mufyura amaso muti pati utangiye uvuga politike baragufata. Si politike niko ndavuga, oya, ni ineza rusange dusangiye. Nta giti ndiko ndasaba, wapi? Ni neza rusange tutegerezwa twese kurondera tugaharanira mu rukundo no mu kuri, kandi tugayiharanira utamenga turiko turagwanyana, mugabo tugira tuti ahantu ari ikintu dusangiye, ko ari ahantu iyo hakoze ko kuvyineza rusangi usanga wishe benshi, murajya amabwirizwa 10 ni Imana ihagararira ineza rusange y'ubuzima bw'umwe, kuko umwe wese agiye arabigenza uko yishakiye, uko bimujemwo, uko akagikwiwe kabishatse, tuca ducika nk'abanyeshamba. Aya mabwirizwa 10 y'Imana niyo atwumvisha ico bita l'universel commun, ikintu twese iyo gikozwe ko bitebuka umwe wese asanga yakozwe ko. Dusaba mukama rero kugira ngo tuyiyumvemwo, adutembemwo, tuyakunde, tuyazirikane, tugerageze kuza turayashira mu buzima. Naho ushobora gusanga rimwe ashobora kugongana n'inyungu nyinshi ziniganira mu by'ubuzima aho hanze, umuntu akagira ati ndazi nimba nashoboye kubishobora naho mbabaye ndegereye Imana ngaha ndishirira ku ruhande rwanje, kandi nanje ndi ku ruhande rw'Imana. Uragahora ku ruhande rw'Imana. Amen.